Warubizi. Shalom shalom abakunzi ba Warubizi, dusuye kubaha kaze muri cya kiganiro cyanyu mukunda cyane kandi uyu munsi nakabijya cyane. Turabifurije umunsi mukuru mwiza kuba fasoni bose aho muherereye. Turababwiye ngo mugubwe neza n'Imana iduhana umugisha. Uyu munsi rero dufise umushitsi agiye kutuganiriza ku kico kintu c'umukenyezi. Turaza kuvuga muri rusangi umukenyezi yubaha Imana ni gute ashobora guhimbaza uyu munsi. Kaze rero tubane kandi turagira ibihe byiza. Shalom shalom. Warubizi. Nkuko nabibabwiye rero tugitangura, umutumire wacu turi kumwe agiye kubidondora. Sinizera ko mwari bwamubone ngaha muri Warubizi, ariko ni intango mugiye kumubona kenshi, turabyizeye cyaza kubimusaba. Kaze rero mama, turabakiriye. Murakoze cyane. Yego, turashaka imbere ya byose mubanze mwidondore abanywanyi bacu ba Warubizi. Hari bamwe bashobora kuba babazi mu bundi buryo ahandi hantu, ariko hano muri studio zacu ni rya mbere. Nimba ntihenze, karibu rero mubibwire. Murakoze, ndashimiye Imana kuba muri kino kibanza cyiza cy'umugisha. Ndashimiye Imana yabikunze ko ndahaba. Ku mazina yanjye nitwa Nduwayo Christine, ndi umukenyezi, ndi umumama, ndi mama pasteur nk'uko banyita wa CRC. Ndubatse, umugabo wanjye ni Rufyiri Benoit Pastor, abafise abana 5. Wow. Yego, Imana yampaye umugisha. Amen amen. Yego, je nuwo. Yego, murakoze cyane mama pasteur kutwita hano muri studio zacu, kandi turizeye neza ko tuzogirana ibihe byiza. Yego, imbere yuko dutangura ikiganiro cyacu nyezina, turashaka mudusengere. Amen. Mudusengere kugira ngo ikiganiro aho kizoshika hose abaza kudukurikirana n'abazokira abanyuma kigira ico kibafashije. Yego, reka dusenge. Kaze. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye kuri kumwe natwe. Turagushimiye ko no munsi mwiza udasanzwe waturemeyeho. Turagushimiye ko wawupanze kuva kera, none twawinjiyemo, twawubonye. Data, turakwinginze ngo uzubane natwe. Ubane natwe kuri kino kiganiro, ugishiremo imbaraga, uduha amajambo meza yuzuye ubuzima, kugira ngo abacumva, abumva ijambo ryose rivugiwe hano hantu ribabere umugisha, kandi ribakomeze, kandi ribafashe. Nudufashe, ntaba ari twebwe, ariko izina ryawe rishigwe hejuru, mu izina rya Yesu. Amen. Amen amen. Murakoze cyane mama pasteur. Rero tugiye kwinjira mu kiganiro cyacu nkuko twabyemereye abanywanyi bacu uyu munsi. Tugiye kuganira ku kintu cerekeye umukenyezi. Tugiye guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Rero uyu mutumire wacu mama pasteur, mama Christine, aragiye kutuganiriza impamvu niyihe mpamvu umukristo akwiye guhimbaza uno munsi. Mbega uwo munsi utubwiye iki nk'abakenyezi b'abakristo? Kaze mama. Amen. 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 Ndashimiye kuri cyo kibazo, mugabo harimo akantu gatoyi kangoyemo. Kavuga ati impamvu umukristo akwiye kubahiriza cyangwa guhimbaza uwo munsi. Nibaza yuko ntabwo ari impamvu. Nta mpamvu iriho yo guhimbaza iyo le 8 mars ku mukristo kuri jewe. Kuko twebwe dufise ingene duhimbaza umunsi mukuru w'abakenyezi mu buryo bwacu bw'abakristo. Yes. Bitandukanye n'ingene abisi bohimbaza. Ndibaza yuko ako kantu sinzi ko ndakavuze neza, mugabo niko ndavyiyumvira. Ego, kuko twebwe ntidufata uwo munsi gusa ko ari uwo munsi w'igitangaza ku mukenyezi. Twe duharura yuko umunsi wacu w'abamama ukomeye ni umunsi Yesu yatubohora. Abakenyezi Yesu yaratubohoye mu bakristo. Kuko ntafatiye, sinzi igituma le 8 mars yaje, ntavyo nzi.
sinigeze njya ngo ndabishake ndabirondere cyane mugabo nibaza yuko kubera itanditse muri Bible ku bakristo turawuha agaciro kubera ni umunsi mukuru ku bantu bose ku bakenyezi bose mugabo ku bakristo umunsi mukuru w'abakenyezi urakomeye ntuhera Louis-Max kuko ni gato cyane isi itanga akantu gato mugabo Yesu atanga ibyuzuye Yesu yaduhaye ibyuzuye yatubohoye kera cyane igihe yaza kutwitangira abakenyezi ujya munsi nyine ntutwabohotse niko ndabyumva Yesu awumugisha amen ego murakoze cyane nk'abakristo twebwe duserebra nk'icyo turi nk'abagore kuri uno munsi nk'abakenyezi ariko nyine ni umunsi washyizweho abantu benshi baravuga ngo ni umunsi mukuru washyizweho n'isi ariko iyo si yawudushiriyeho twe nk'abakenyezi ahubwo numva ashaka twe nimba tugiye kuwuserebra twawuserebra gute ni gute kwitandukanya n'abandi nk'umugore w'umukenyezi akavuga ati oke njyewe Sandrine uyu munsi nzowuhimbaza kuko uranyitirirwa ndi umukenyezi ni gute nowuhimbaza neza bitandukanye n'ubundi muntu wundi awufata ukundi kuntu yego niyo itandukaniro ryoba hagati y'abo bantu babiri murakoze cyane ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyo dukora byose tubikore muri Kristo Yesu ibyo dukora byose hari ijambo riri mu Bikolosayi 3:17 havuga ngo ibyo dukora byose tubikore muri Kristo Yesu twebwe bakijijwe cyane cyane twibanze ku bantu bakijijwe sivyo abamama bakijijwe cyane abagore bakijijwe tuvuze abagore tuvuze abamama n'abubatsi mugabo tuvuga abagore sexe féminin n'umuntu wese akijijwe n'umugore kuko ari umunsi w'abagore twebwe ibyo dukora byose tubikora muri Kristo Yesu rero iyo uri umumama akaba ari umunsi wawe uri umukristo ubikore muri Kristo Yesu amen uryoherwe muri Kristo Yesu cyane cyane wibuke kubohorwa muri Kristo Yesu amen kuko Kristo ari muri wewe warabohotse kera kandi Kristo yaduhaye ubushizi bw'amanga kera umugore nta bushizi bw'amanga yari afise si mu isi gusa no muri Bible barabitwereka umugore yari umuntu adaharurwa iyo baharura abantu ntibaharura umukenyezi n'umwana ntibabaharura baharura abagabo bonyene urumva yari akumiriwe iyo baza mu muryango umugabo niwe baraba yuko ahagarariye umuryango umugabo akoze ikosa umuryango wose warapfa ibyo ni ibyagezwe bya kera urumva umugore ntacyo yari amaze ntiyashobora no gukiza urugo rwiwe ntiyashobora no gukiza umuryango wiwe kuko ntacyo yari amaze naho yari afise imbaraga ariko umugore w'umumana afise Yesu we afise izo mbaraga rero turatandukanye cyane n'abisi mu guhimbaza duhimbaza bitandukanye n'abisi tuhimbaza muri Kristo Yesu murakoze cyane yego muri Bibiliya ofete mwavuze ngo ntimuzi uwo munsi nyine watangwa ariko je nagerageje gusoma gatoyi baravuga ko kera umukenyezi yaracinijwe nko heje kubivuga ni ukuvuga ngo ndibuka ko bavuga ngo hagize ikintu kiba no mu miryango ngo umwana n'uwa nyina umwana akoze ikibi sinzi ubu ngira ntikibaho nibaza ko byavuye kubera iki aka gateka nyene k'umukenyezi kuno munsi ariko ico gihe ngo hari abakenyezi ngo bagize greve barenganijwe hama bigiramwo baricwa ngo niho uyu munsi mukuru wavuyeho ni ukuvuga ngo wabaye nko kugwanira agateka k'umukenyezi none mama ndashaka ngo urumva uno munsi twoshaka kuvuga ngo twivanje canke umukenyezi wumvise uwo munsi ko wiganzuye umwasi urumva uno munsi nta umukenyezi aravuga uno munsi umukenyezi afise ijambo ariko ico gihe ngo nta jambo yari afise nk'umukenyezi gute twoba intwarikazi ako karanga twahawe iyo twahawe tukayigendera nabe
turazi ko muri Bibiliya harimo abakenyezi benshi. Bibiliya iratubwira abakenyezi batari bake, harimo Rusi, harimo Esther, harimo Maria, abo bose bari abakenyezi bagiye batubera. Ni gute umukenyezi no munsi w'umukristo yogera ikirenge mu cabo kugira ngo ntiyumve ko ari ukwiganzura canke kungana n'umugabo, ariko agere mu kirenge c'abarya abakenyezi batubwira muri Bibiliya. Murakoze. Amen. Ego twebwe tuko turavuga je ndiko ndibanda cyane ku bakristo kuko tugiye mu bakenyezi muri rusange hari ibindi bagenderako. Hari ibindi bagenderako nkuko nyene uvuze ngo uyo munsi watanguye kubera kwikurako agakengerwe, kwikurako gucinyizwa, kwikurako kubonerwa, sinzi ngene no kabonero. Ivyo rero abisi barondera umuti, barondera ingene bavyikurako mu buryo bwabo. Mugabo twebwe abantu b'Imana suko tugenda. Turafise iyindi nzira tubicishamo. Amen. Nico gituma ubona hari abakenyezi muri Bible kugira batwereke akarorero. Turabire ku citegererezo. Nico gituma twahawe ijambo kugira ngo turabire ko suko twebwe abakristo tutaronka izo ngorane nk'izabandi, suko tudaca mu bibazo nk'ivy'abandi. Oya, mugabo twebwe dufise ingene tuvyifatamo nk'abakenyezi b'abakristo bakijijwe. Rero tugiye cyane kwibanda mu vy'isi two kwisanga tugiye bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Bitandukanye n'agakiza kiwacu. Sivyo dusabwa. Umukristo, umukenyezi w'umukristo, icyambere nakubwiye abanza kuba umukristo, agakizwa. Amaze gukizwa yakira Kristo muri we. Hanyuma uyo Kristo niwe amuyobora, amubwira ingene yifata nk'umumama w'umukenyezi w'umukristo. Akamuyobora gute? Akamuyobora ari mu bibazo, ari ako gacinyizo, arakwereka ingene uvyifatamo, ukavyifatamo neza, kandi ako gacinyizo ntikabeho, kakakuvako. Akakwigisha ingene uvuga, ingene ubaho, kuko ijambo ry'Imana riratubwira neza ngo naho wowe ufise nk'umugabo adakijijwe, ngo ariko inyifato yawe imureshe. Inyifato yawe iraresha umugabo adakijijwe agakizwa. Inyifato yawe iraresha abo mu rugo iwanyu yuva bagakizwa bagahinduka. Cyane cyane ndiko ndibanda ku mukristo. Sinja mu isi ni vyinshi. Mwisi bakubwira hari emancipation kubana mu l'égalité d'une femme. Ivyo nyine vyisi muri Kristo Yesu no. Ivyo niwe tubwira. Rero ndiko ndavuga ku mukristo, mama w'umukristo. Wavuze neza, wavuze kuba mama w'abakristo batwitangiye imbere turabirako. Umukenyezi. Ku bakenyezi ngira sinshaka kuja kure, maybe hari ibyo nza kuvuga nyuma y'ibibazo byinshi, ariko bariho citegerezo ciza turagifise mu bintu byose ucamo nk'umukenyezi. No kunezerwa, ntibitubuza kunezerwa, turanezerwa rwose, ahubwo nitwe tunezerwa gusumba abandi, ariko tukabikora stile twubahisha Imana cyane. Tunezerwa twitwa abagore b'abakristo. Niyo tugiye kunezerwa abantu bakavuga bajya barakijijwe tutaranababwira ubutumwa. Ego. Wow. Murakoze cyane. Hari kandi kabazo nshaka ko utubwira. Yesu nawe yaraha agaciro. Stile wavuze ko bibanda ku bantu bakijijwe. Yesu nawe yarakunda abagore kandi yabaha agaciro. Ariko uno munsi meme naho abo bantu bekuye ko abo bakenyezi bagize greve bakikura bakako gasuzuguro bagashiraho uyu munsi wahari abakenyezi. Uyu munsi hari amakominote, amashengero, ahantu hatandukanye umukenyezi bataramenya agaciro kiwe. Ariko kandi Bibiliya yo Yesu Bibiliya iravuga ko Yesu yaha agaciro umugore. Yesu yarubaha umugore. Ibintu byinshi usanga umugore yaje imbere. None ni iki wotubwirira abantu bariko baraturaba,
kominote amashengero bagifise ako kantu ko kutaramenya umukenyezi. Mbega ni gute umukenyezi yohabwa agaciro akubahirizwa muri kominote canke mu ishengero canke muri societe zitandukanye? Yesu ashimwe kandi. Amen. Ego turabona neza yuko igice cya mbere kiravuga yuko wavuze uti umukenyezi yarirwaniye. Sivyo yarirwaniye kugira aronke ako gateka k'umukenyezi. N'amashirahamwe menshi aravuka kugira arwanire agateka k'umukenyezi. Nta cisi dakora kugira itange ayo mahoro. Nta cisi dakora kugira ngo ivugire umuntu cyangwa ivugire ubwoko cyangwa ivugire abakenyezi cyangwa ivugire abana. Nta cisi dakora. Mugabo stile biriho. Stile ako gacinyizo kariho. Ako karengane kariho. Uko gufatwa nabi kw'abakenyezi ni henshi. Turavyumva henshi, turumva mu bihugu byinshi by'intambara abagore baba victime cyane usumba abandi. Abagore bagirirwa nabi. Turumva abagore bagirirwa nabi mu ngo. Turumva abagore bagirirwa nabi mu mashengero, bafashwe nabi bibi cyane. Ugasanga no mu miryango hari n'imiryango isuzugura igitsina gore. Ugasanga n'umugabo yasa umugore wiwe kubera by'abakobwa. Nivyo navyo birimwo mu gateka kazi na mugore. Kuko yatangiye gutotezwa akiri uruhinja, akiri muto. Urumva ico je kuri jewe niyumviriye nasanze umugore ari ikintu gikomeye. Haleluya. Kuko Satani arwanya ikintu gikomeye. Satani ntarwanya ikintu coroshe. Satani arwanya umuntu abonamwe, kuko Satani abona kure gusumba umuntu. Rero abona ati uyu mugore uyu azovamo ikintu gikomeye, reka ndamurwanya. Akamurwanya akivuka. Akarwanya umugore akivuka. Ni gute umupapa yovyara abana b'abakobwa yagiriwe ubuntu akavyara abana b'abakobwa 5 agaca akubita umugore wiwe cyangwa akamwirukana ngo yavyaye abakobwa? Wumva atari Satani ariko ararwanya abana? Ni Satani kandi abafise umugisha atazi. Ariko kandi n'ikindi kintu bibagira nanje akantu no kongera ko naguceriyeko mu byo twize mu bwenge bw'isi mu za science n'ibindi baravuga ko havyara umugabo. Nuvuga ngo nimba havutse abakobwa gusa n'urya mugabo yababyaye. Mugabo rero Satani arabimwibagiza. Akavuga ati umugore ntavyara abahungu wayi. Kubera iki uyo mukobwa? Kubera iki uyo mukobwa yankwa? Kubera iki ariko aratotezwa? Kandi ariwe zitanga ubuzima. Kandi bariko baramurwanirira. Isi yose yahagaze. Umunsi mukuru w'umudamu w'umukenyezi, umunsi wo kwibohora kw'abakenyezi. Mugabo stile aracarwanywa. Umugore yarwanijwe kera. Uravye no mu vyahishura Yohana 12 mengo 12:17 hari uwo mugore ngo yari yambaye izuba kubera yari kwibaruka umukiza. Satani yaramurwanije. Umugore yarwanijwe kera no muri vision y'Imana yagomvye gukoresha umugore. Vision y'Imana ni n'umugore, kuko yaramurwanije ngo ntavyare uwo mukiza, ntavyare uwo mwana. Uwo mwana avutse yakomeje gukurikirana wa mugore. Usomye igisomwa cyose ca 12 kirakwereka yuko ngo amaze kumubura, abuze kubura uwo mugore ngo yarwanije uruvyaro rwiwe. Urumva umugore yarwanijwe kuva kera. Nizo ngorane uri kuracamo we umuntu uri kuraturaba nuko ufise ikintu ciza. Ubwa mbere nashatse kuvuga yuko umugore ni iki? Umugore ni lumière, n'umuco, n'umuriro, n'itara rimurika muri we. Ni kwameze. Kenshi nkunda kuvuga nti umugore ni kirungo. Ni kirungo c'isi, ni kirungo. Kuko ndakwereka igituma ari kirungo, ndabisigura gato. Imana yararemye, irema ibintu vyose. Byose ngo ni vyiza, ibona ko ari vyiza. Imana icirema Adamu. Umushira ngaho. Adamu abangaho imyaka myinshi. Byose biba vyiza. Imana iraraba ivuga ati
ibintu byose ni byiza mugabo ntibigira uburyohe ntibiryoshye nta kirungo nta wa muco acarema Eva amukura mu rubavu rwa Adamu aramurema Adamu avyuye Adamu Adamu abonye Eva aca atangura kuvugishwa abati sindabona iki kiremwa gitandukanye n'ibiremwa byose maze kubona kuko niwe yise amazina ibiremwa byose sivyo yarazi ibiremwa byose Imana yaremye kandi zari inyamaswa nyine urumva nyine sivyo ndiko ndakubwira ibiti vyiza inyamaswa nziza ibintu ijambo ry'Imana avuga ngo Imana yaremye ibintu vyiza ariko haza agahebuza umugore azara akabirya iyi si itagira umugore sinzi ingene ibisa sinzi ingene bimeze nico gituma Satani aturwanya nico gituma Satani arwanya umugore kuko yaje aragahebuza yaje ariwe atanga uburyohe bwo kubaho uburyohe bwo mw'isi uyo muntu yoba yarahishuriwe gushiraho umunsi mukuru w'abamama nuko ari umunsi umwe ngo twe tubizi yuko ari ibihe byose hanyuma ikirungo kiba kirabonetse ku isi Adamu aravugishwa aranezerwa kubona umugore kubona umuntu aremwe urabona umugore ukuntu aremwe neza asa neza ikintu kiba cyose gifite value ikintu amaso y'umugore afite valeur uhereye ku mutwe umushatsi ufite valeur ikintu cyose cy'umugore gifite valeur ni agaciro kanini nicyo gituma ngomba kubwira umukenyezi wese ko aranyumva yimenye ko ari uw'agaciro ntihagire ijwi rya Satani ryoza rye gusambura ngo ntacyo urico ntacyo umaze ntacyo oya uri uw'agaciro uri igitangaza wowe uri igitangaza mu muryango uri igitangaza muri sosiyete uri igitangaza ku ishengero uri igitangaza mu gihugu uri umugore w'agaciro kanini ubimenye uvyumvemwo kuko biri muri we warabiremanywe sivyo urinda kurondera hanze nta bitabo urinda gusoma nta shuri urinda kwiga biri muri wewe warabiremanywe bikenewe ko umuntu abimenye ubikoreshe urw'agaciro ego wow murakoze mama pastor none ni gute umuntu yoshobora kumenya ni gute uwo mugore kubimenya arazi ko ari umukenyezi uko kuntu uri kuramuhamagarira kubimenya no kubigendera ni gute mubwira neza detail ukuntu abwirizwa kumva nyine ko ari umugore w'agaciro nubwo Satani yomwongorera amajambo atandukanye twifashishije Bibiliya iratwereka abagore baguha imbaraga z'uko nabo bobikora ubunye je sinshobora kuba Esther je ndi Christine nkora nka Christine sivyo wori Sandrine kora nka Sandrine ariko uriya guha imbaraga urasoma ivyo yakoze bikaguha ubutware bwo gukora bwo gukomera umugore tusomye muri mu gitabo mu migani 31 umurongo wa 27-28 reka ndahasome gatoya umugore cyambere ni umugore yambara imbaraga akomeye haravuga ngo uyu mugore ngo amenya neza imico yo mu rugo rwe kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute ibyo kurya by'ubunebwe ni umugore arimo imbaraga apana z'ubunebwe apana z'ubute ni umugore akomeye niwe maboko igihumbi bita mu kirundi ngo amaboko igihumbi ni umugore w'amaboko igihumbi ni umugore w'umukozi kuko ntitwaravye cyane skills z'umugore umugore hari umugore mu rusengero hari umugore mu gihugu hari umugore ubwoko bwiwe turabona Abigail yarwaniye urugo rwiwe urugo rwawe ntirwapfa
ni uko utabihagazemo neza ufise akarorero keza urabirako ntacyo wo kwitwaza ngo jewe mfise umugabo atameze uko nshaka ko amera uko no wewe uri gukora iki ukwiye gukora iki turabona Abigayili yavyifashemo neza cyane kandi ijambo ry'Imana ratubwiye ngo yari umugore mwiza kandi yarafise ubwenge yarafise ubwenge yarafise ubwiza yarafise ibikene umugore akwije ariko ntabwo vyatumye yonona urugo rwiwe hari umuntu agira ubwiza bukamutuma Satani akamutuma konona urugo rwiwe kubera ubwo bwiza ubwiza bwawe si ubwo konona urugo rwawe ubwiza bwawe nubwo gukorera urugo rwawe ubwiza bwawe nubwo gukiza urugo rwawe Abigayili ni akarorero keza kuri twebwe turabona Esiteri ni akarorero keza kuri twebwe turabona ba Rusi turabona abafoyibe bande bafashije Pawulo mu murimo w'Imana mw'ishengero umugore n'umunyakamaro ahantu hose aho umugore ari ibintu biratungana aho umugore ageze ibintu bisa neza uzuraba umugabo naho yagira amafaranga akubaka inzu ikomeye imeze gute akagira ibintu byose agira amahera akaba yarize arakomeye azorongora tu kuko abuze ikintu gikomeye nibyo bindi byo muri Edeni ibintu byose byari byiza ariko habuze nk'umugore tegereza kuza umuco urwo rugo rutagiramo umugore rurarwijimye nta muco ariko iyo amaze kwinjira umugore mu rugo haraka umuryango urinjira ugatwenga abantu bakinjira ubuzima umugore n'ubuzima haleluya kandi nanone ni watanga ubuzima kuko urumva gutanga umwana buriyo abavyeyi bibaruka baba ari gutanga ubuzima no kuvuga ngo ubuzima bwawe urabutanze swa turabaho canke ugenda umwana siga canke mukajana mwese projet y'Imana yayikoranye n'umugore projet y'Imana icyumviro cy'Imana mu kurema mu kugira gute gikura gikoranye n'umugore yagikoranye n'umugore kuko umugore yatahaba hari byinshi Imana itari gushobora gukora ariko yagikoranye n'umugore umugore ni source y'ibintu byose tubona ibikorwa byose bikoreka ngaha ku isi n'umugore ifo ko wimenya we mugore wimenye icyo uri cyo kuri agahambaye apana kwishira hasi ntiwemere ko umuntu twavuze abagombye kwikora ku nguvu ntubigire ku nguvu we gusa ntuvyemere mu mutima ntuvyemere ntubishe mu mutima wawe uryame hasi ucinyizwe mu buryo bwose kuko hari igihe bakwita ikijuju iyo umuntu akwise ikijuju burya aba yabonye ko uri umunyabwenge abashaka ko utemera ko uri umunyabwenge ntiwemere ko umuntu akwita ikijuju kuko uri umunyabwenge iyo umuntu akubwiye ngo uri mubi nuko yashaka ko wikura mu bwo bwiza ufise ariko uri mwiza Imana yakuremye mu buryo butandukanye n'umugabo uri mwiza uko usa kose uri inzobe uri mwiza uri wirabura uri mwiza uri mugufi uri mwiza ukuri uri mwiza wikunde umutima wawe uvuga uti ndi mwiza wirabe mu kirore ubwire uti ndi mwiza nturindire ko abandi babikubwira uvyubake mu mutima wawe icyo ni icyambere wikuraho agakinyizo wikuraho ijambo ribi umuntu aba yakubariye uzuragira positive nakubwira kuri ikijuvu nje ndi umunyabwenge ndafise ubwenge kabisa nokora ibikomeye uzuraba umugabo ateye imbere cyangwa ameze akomeye kenshi bakubwira bati ngo ni wabona umugabo ateye imbere ari imbere akomeye ngo hari umugore inyuma yiwe akomeye Ego mama pasteur turi ku musozo w'ikiganiro cacu nashaka utubwire abanywanyi bacu bariko baradukurikirana ni gute twumvise ko muri societe no mwishengero sinenze ko mwishengero naho bishika umugore agacinyizwa mbega mwotubwire mwishengero umukenyezi acinyizwa gute mwishengero hari amashengero menshi acinyiza abagore gute kuko bakurikira cya gisomwa ca Pawulo yanditse mu Bikorinto havuga bati ngo umugore ntakavuge mu rusengero
urumva ngo umugore agize icyo ashaka kubaza abaza umugabo wiwe naho nyine mu gacerere muhira pana mu rusengero mbega ugiye gukizwa hoho udafise umugabo wadakijijwe rero uzobaza nde udafise ubaza ariko sivyo ivyo sivyo byavuye igituma Paul abivuze hari impamvu kuko abo bantu indero yabo bari bafise uburere butameze neza bari bafise akajagari sasa rero yashatse kubikosora muri iyo nzira kugira habe urutonde ariko hari amashengero menshi acinyiza abagore ntibabahe kwigisha ntibabahe gukorera Imana nk'uko bavyumva kandi turabageni ba Kristo bibagiye ko n'abagabo ari abageni ba Kristo hari n'abavuga ngo abagore n'abagabo ntibicarane bagasana ko n'akagacinyitsi sinzi ibyo ari byo ngira nuko batiyemera yuko bakomeye ngira bo ntayironse ndabizi nako nagaciyemo ariko umugore ntaco atokora umugore ntaco atokora ntakwiye gucinyizwa kuko ingabire Imana itanga ngo itanga iko ivyigombeye umugore akwiye gukora vyose umugore ni pastori umugore n'umuvuga butumwa umugore n'umuprofete umugore n'umukozi w'Imana kuko ingabire zose zamwema zihabwa umuntu wese ntibavuze ko zihabwa umugore cyangwa umugabo ingabire z'umwuka wera zatanzwe ku bantu b'Imana bose bitsina vyose rero ingabire yawe ikoresha niwemerere ko umuntu agucinyiza akubuze gukoresha ingabire yawe ikoreshe kuko uwayiguhaye yarakwizeye haleluya Imana yaguhaye iyo ngabire yarakwizeye ikoresha utarinze kuraba izo blockage zose ni ya mpemu yatanguye kuva kera kurwanya umugore ni iyo mpemu ya Satani irwanya umugore kubera izi ko umugore aho ashitse amurika aho ashitse ari gitangaza numva icishaka kumucinyiza kugira ngo ntakore icyo gitangaza icyo yari none kama pasteur imbere yuko duheza nashaka nkuko twavyumvise mu ishengero muri community ahantu hose ingene umukenyezi acinyizwa ni yihe mpanuro canke niki wobwira abantu bose bariko baratwumviriza canke nubuhe buryo wobafashisha bakwiye gukoresha kugira ngo umukenyezi yubahwe by'ukuri bive muri iyi minsi mikuru urumva hari ukuntu isi yarawufashe uwo munsi mukuru mbese n'abakristo nabo turawukurikira twumva ko ari droit y'umugore ariko mwatubwiye mugitangura ngo umukenyezi n'ubu aracacinyijwe niyihe mpanuro canke n'ubuhe buryo ishengero ryokoresha kugira ngo umukenyezi ntasure gucinyizwa yumve ko ahawe agaciro by'ukuri canke muri societe zacu umukenyezi yumve ko yahawe agaciro yabwirizwa guhabwa kandi yubashwe ngo yabwirizwa kuba ikintu nico navuze cyane cyane umuntu nturindire ko umuntu aguha koga akubohora canke akugirira akubwiye nti wewe banzo vyigire wewe umenye icuri co wewe ni ubanza kwiha ko gaciro wewe mugore uriko uranyumva wewe banza wiha ko gaciro ni warindira ko umuntu akaguha uzocererwa ni warindira gukora ikintu ariko umuntu yavuze bizokugora ariko wagikoreshejwe n'ikiri muri wewe kiri muri wewe ukiha izo mbaraga wahawe ukavyura ntuziha urabuzifise ukazivyura ukazikoresha ukiyemera ikintu cambere umuntu yumva ko yacinyijwe kubera atiyemera ikintu cambere je ngomba gukosora n'umugore umugore yiyemere yuko atacinyijwe ni Satani abagomba kukurwanya kandi Satani yakurwanya cyahose no mu bana ba Yohana ahantu hose no mu buvukana ariko wewe uvuga uti je sinsha gucinyizwa nane ntabaciye mu pasteur urashobora kubyibwira mu mutima wawe nkumva sinshaka gucinyizwa ariko singwana yego nico sinari bwaheze ubwa mbere nashaka ko wewe mugore ubanza kwiyumva yego wiyumve wiyambika imbaraga uravyumva wumva uti ndakomeye meze neza ntabwo ncinyitse ikigira kabiri shaka kubwira wa wundi acinyiza umugore ico nico kigira kabiri rero umugabo ushaka ko umugore kwanza yavyumva kabibamo umwe acinyiza umugore je nibaza yuko wewe aba ariko arihomvya
arihomvya kuko ucinjije umugore kwanza ari nka mushiki wawe uba wihombeje umugisha uri muri we kuko umuhaye opportunity ukamushira imbere afise icyo agira gukora ukamuha imbaraga ukamuha amaboko ubu nawe uri kuratera imbere kuko iyo umuntu umushiki wawe ateye imbere muterana imbere nawe iyo umugore wawe ateye imbere ni urugo ruba ruteye imbere iyo umugore ateye imbere mu urusengero rutera imbere iyo umugore ateye imbere mu igihugu gitera imbere urumva wewe ucinyiza umugore ni ukuri umufata amaboko bireke kumukinyiza ko uri kurihomvya uribuza umugisha uri mu mugore ureke ukore ureke wake bireke mureke uko nyene ntiwiyumvire ngo nikijuju naho yo batarize hari umuntu ashaka kwiyumvira ko umugore niyize nikijuju no umugore nibiremanwa muri we muhe iyo chance gusa wewe mucira inzira murekere reko icyo agomba gukora muhe umwanya uzotangara umugore abitswemo ikintu gikomeye si ukubyara gusa afise byinshi biri muri we imana yamuremanye nta kindi numva no ego dusa n'abarangije ikiganiro cyacu ariko amakuru asumira ngo mu ishengero rya CS ngo mwateguye ibirori bikomeye mbega mwoducira ku mayange mwebwe ndumva ko mu bantu basobanukiwe umukenyezi umunsi w'umukenyezi mu ishengero canke mu isi yose mwarabisobanukiwe nka ba Esther na ba Deborah n'abandi mbega mwebwe mwawuteguye gute birashushe cyane ku munsi muri CRC abamama barawumva cyane umunsi mukuru w'abakenyezi twe ntituserebra uno munsi gusa tubirimwe ariko uno munsi kubera twifatanije n'abantu tubirimwe twifatanije n'isi yose mugabo twe tubirimwe kuko tufise Yesu yarabidukoreye kera uno munsi ni umunsi nyene wo guhura kugira tubiserebre kubinezerererwa ego uno munsi turiteguye twateguye urubanza rwiza ruryoshye abamama n'abakobwa nukuri n'ibirori n'ibirori biryoshye vyiza vy'umugisha uno munsi twahaye akazi abapapa twabasigiye abana twabasigiye urugo tugatereka tugenda ahantu turyoherwe tunezerwe tuganire ariko nk'abakristo mwabisavye ntimwabatereye gutya mwumvikanye mama wo muri CRC ndamwizeye abamama bo muri CRC bafise urutonde muri Kristo Yesu apana urutonde rwo hanze muri Kristo Yesu ibyacu byose tubikora muri Kristo Yesu amen wow mama pasteur murakoze cyane ikiganiro ciza mudusangije ndizera neza ko umumama wese ariko aratwumviriza hari ico yungutse kandi nukuri turacari muri iyi ndwi uku kwezi kose kwa gatatu kuzoba ari ukwahari uwo mukenyezi nukuri nimba mufise ikibazo nimba hari ibintu nanje ubwaje nari ngifise ibibazo byinshi nashaka kubabaza ariko kubera ko umwanya ni kigeragezo mu bindi nimba mu mama uri kuratwumviza canke umuntu wese uri kuratwumviza ufise ikibazo kucerekeye uyu munsi mukuru w'abamama tutoba twakoze ko nukuri nanje ndacafise ibibazo byinshi nobabariza namwe mukabaza mwandike muri comment mwandike muti turashaka mutuganirize kuri uyu mama ahantu haraho mutakoze murakoze cyane rero dusuye kwibutsa programme z'ishengero turasenga ku munsi wa gatanu saa 2 z'ijoro gushikana isaha 5 ku munsi w'Imana turasenga saa 4:30 gushikana isaha 1 y'umuhingamo ariyo 1 PM nukuri kaze muri benshi dusangira imigisha y'Imana mwarahezagiwe mama pasteur imbere ya byose musengere mama ariko aratwumviriza mu musengere kugira ngo niba tarava muri aho gacinyizo nawe Imana imwibuke atahure umugore wo muri Bibiliya twavuze agendere aho nyuze ikirenge muciwe karibu murakoze cyane umumama yumva ko agifise ako gacinyizo naje muri Kristo Yesu aramubohora aramwigisha inzira akwiye gucamo hari ijambo riri muri Zaburi 32:8 ari isome rimwigishe ingene akwiye kuba muri Kristo Yesu
azoca abuhoka kuko Yesu niwe yatubohoye twese. Sawa, reka dushime Imana. Amen. Data turagushimiye, turagushimiye neza yawe, turashimye Imana kuri kino kiganiro wabanye natwe, turagushimiye Imana kuri uno mwanya mwiza. None Data ndakweretse umumama wese, umumama wese ari atwumvirije canke azotwumviriza no mu gihe kiri imbere. Data afise ingorane, afise ibibazo bimuremereye, atabona inzira yocamwo, atamenya uko yovyifatamwo, agowe kumbure yihevye. Ndakwinginze Uwiteka Mwami Imana, wewe wahamagara ugahamagara umuntu mw'izina, ugende umuhamagare mu mama mubohora umukize, umwereke inzira akwiye kunyuramwo, umugisha inama y'ivyo ingene akwiye kwifata, ingene akwiye kugenda. Mw'izina ryawe Yesu ndamusengeye umama wese ababajwe, afite agahinda, afite umubabaro. Mana umwirure, ugende umuganirize, kuko ni umara umubabaro. Nta muntu amara umubabaro mugenzi we, ariko ni umara umubabaro. Nico cakuzanye Kristo, wazanye ngo no kubohora icari cyarazimiye. Ndakwinginze ugende ubohora abamama, ubohore Mana mu mitima yabo hagere hariya badashobora kugera. Kumbure na benshi ntibazi n'ingene bo bivuga canke bo bisigura, ariko wewe Kristo uraganira nawe ukabimufashamwo. Ndakwinginze ugende uhure n'umama wese, uhure n'umukenyezi, uhure n'uyo mumama mutegarugori, uyo yihevye. Mana umuhe kandi imbaraga zo kwihaguruka, ahaguruke yiyambika imbaraga muri wowe Yesu, mu mbaraga z'umwuka wera. Ubwiza wamuremanya bwiyumvemwo. Mana asubire yiraba abone ko ari mwiza. Mana ubwenge wamuremanya yumve ko ari umunyabwenge. Ubushobozi wamuremanya yumve ko ari ashoboye. Mana ahaguruke nk'ingabo, ahaguruke nka Debora, ahaguruke nka Abigaili, ahaguruke nka Esther, ahaguruke Mana, ave muri ivyo bimucinyije, ave muri ico kibanza c'umwijima, umumurikire ahaguruke mw'izina ryawe Yesu. Turagushimiye. Ndasengera abamama bose biteguriye umunsi mukuru, ndakwinginze ntibagira umunsi mukuru umunsi umwe gusa, ariko bame baselebratinga papa, bame bagira umunsi mukuru ingene wababohoye, ingene wabakijije, ingene wabahaye agakiza karimwo amahoro n'umunezero n'intsinzi ikomeye. Databuja ugendera abamama bose mw'izina ryawe Yesu tubisavye. Amen. 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 Murakoze cyane mama pasteur, murakoze ku mwanya wanyu, kandi turabinginze ngo nibabakenera muzosaba ko twita zoza. Murakoze cyane. Murakoze namwe. Nagenda bibutse ko jewe mpejeje kwashikiriza ikiganiro nitwa Sandrine Uwimana, hama ikiganiro mukagitegurirwa n'ishengero rya CRC. Hama turashimiye behind the scene media team, Liani Media. Imana ibaduhezagira bagira amashusho ari impeccable nkuko mubibona, mwarahezagiwe. Bye. What do you mean?